Ku bitaro Tanganyika Hospital bibicishije ku muganga Patrick Willox ava mu gihugu c'Ububirigi vyaratunganije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 ntwarante umwaka wa 2025 inyigisho zijanye n'ubutabazi bwihuse ku ndwara z'imitsi urgence des accidents vasculaires ku baganga bakorera kuri ivyo bitaro hamwe n'abaganga bimenyereza bava mu bindi bihugu. Muganga Steven Sengiyumva umuyobozi mukuru wa Tanganyika Hospital aratubwira imvo n'imvano y'itunganywa z'ivyo bikorwa. Twebwe muri iyi minsi twari tumaze iminsi twakira abagwayi bafise ingorane z'imitsi cyane cyane zikeneye kubagwa ico bita chirurgie vasculaire. Rero icatumye tugira iciyumviro cyo kwakira abagwayi bafise ingorane z'imitsi ikeneye kubagwa chirurgie vasculaire nuko representante gare wacu w'ibitaro Tanganyika Hospital Dr. Abayo Jean Pascal asanzwe anakorera mu bihugu vyo hanze nawe yarafite ico ciyumviro arabona yuko mu Burundi dufise ingorane zo kubagwa imitsi cyane cyane ingwara zimbitse ivyo twovuga les complications qui nécessitent la chirurgie vasculaire. Donc aca arabonana n'abaganga bamwe harimwo umuganga yitwa Willox Patrick. Uwo muganga nawe n'umuganga ashoboye aramwemerera kuza ngaha mu Burundi kuhakorera. Amaze kuza ntihenze inshuro zitatu kandi aradufasha cyane. Iki kiringo tumazemwo iminsi twahamagaye abagwayi byo kwita kampanye twarakiriye abagwayi bashika 500. 30 nibo bashoboye kuja ku rutonde rw'ababagwa. Rero uyu mwanya amaze ngaha akaba yarabaze abashika 200. Ico twashaka gushikako sinovuga ko twagishitseko neza kuko objectif ya mbere yo ngaha ya Tanganyika Hospital ni objectif yuko abagwayi babanza kumenya ingwara iyariyo, hanyuma bagiye kwa muganga. Iyo ni objectif igira kabiri, umuganga mwakiriye akamenya ingwara iyariyo, akamenya urgence iyariyo yerekeye ingwara zibagwa z'imitsi. Hakurya bavuga ngo hariho urgence obstétricale no mu ngwara z'imitsi. Rero naho nyene hariho ama urgence y'ingwara zikenera kubagwa ubwo nyene vyihuta kugira ngo umuntu yirinde canke tumurinde kuzokwama yazivye ya miti canke kuzogira ubumuga bw'amaho. Muganga Sengiyumva arahimiriza abandi bagwayi batashoboye gushika kuri ivyo bitaro ko babandanya bakigwa. Uyu muntu yakadufasha ngaha, uyu muganga Dr. Willox, impression ya mbere yagize nuko tuko turaganira yatubwiye ati abantu benshi nakiriye n'abantu bavuye mu mihingo myinshi kandi n'abantu badafise ikintu kibafasha. Twovuga nka burya twita ngo ni assurance médicale, couverture médicale. Abantu benshi baraje ugasanga nta buryo bafise. Muri abo rero twari twavuganye yuko twobakira twamaze kubona yuko ataburyo afise, twebwe ibitaro tugaheza tukabaprena en charge nkuko benshi babibonye. Twarafashije abatari bake muri abo bantu 200 bashoboye kubagwa. Ibitaro nivyo byashoboye kwimenya mu gusubiriza ayo mafaranga bari kuriha. Ntitwovuga rero ko ari gratuité kuko ibitaro nivyo biheza bikimenya amafagitire y'abo bagwayi bakiriwe. Hariho n'abakiri mu bitaro nkuko bamwe mwabibonye. Impande yuko yakira abagwayi cyane twakira abagwayi bafise ingorane z'imitsi, n'abaganga bo ngahi wacu nabo nyene barahatorera koyokwe kuko aje ngaha akora n'abaganga bo ngaha babashirije. Abo bashirije rero baraheza bagaca bagira formation supplémentaire mu bintu bijanye na chirurgie vasculaire. Nk'ubu turafise abaganga 3 mu vyo uyu muganga yahora akora bazosigara barabikora kugira ngo hoboneka kankiyo. Nkaba mpamagariye
n'abandi baganga nabo nyene bavyipfuza yuko hariho kampanye barahawe ikaze kuko impande ya formation pratique aratugirira na formation théorique kuko n'ubu nyene turahejeje kugirirwa ihugurwa ryerekeye ingwara zihuta zikenera urgence yo kubagwa kw'imitsi ico twita urgence chirurgicale en ce qui concerne les vaisseaux, donc urgence vasculaire. Mwomenya ko ibitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura, komine Muha, quartier Kinanira ya gatanu, hepfo y'ikambi Muha.